Haraheze iminsi twumva ngo isoko ry'imitahe ni isoko rishasha mu Burundi rifise akarusho akahe rizozana mu butunzi bw'igihugu ku barundi muri rusangi ukwabo. Ibanki Bankobu turumva kumenga ifise mu ruhara rutari ruto biciye mu gisata cayo bise Bankobu Capital. Kugira ngo turonke umuco rero kw'iryo soko ry'imitahe dufise umutumire n'umuyobozi mukuru wa Bankobu Capital, Alain José Ciza, ndabaha ikaze. Murakoze. Alain, nk'umuntu atabizi mw'isoko ry'imitahe ni biki? Isoko ry'imitahe murakoze, ni ihuriro. Haje isoko ryamari ihuriro. Ni ihuriro ry'abantu novuga babiri. Abantu bafise ubutunzi, bafise amahera, bafise amafaranga, bashaka kugwiza. Abo bantu no kuvuga umwene gihugu yagurishije itongo, umwene gihugu yaronse bamusigiye ibisigi, umwene gihugu aje kugurisha ishiramwe ryiwe afise amahera, canke aya masosiyete manini usanga ajejwe nko gutunganiriza kazoza k'abantu, ugasanga afise amahera, ayo mahera ntashobora biba bimaze kuyagumana ngaho ngo abikwe, kuko azoba abayabahaye bakeneye ko agwira. Iryo soko ry'imitahe rero ni ihuriro ry'abo bantu baba bakeneye kugwiza amahera yabo ngo agwire, hama n'abo bantu bakeneye ayo mahera ngo bayakoreshe mu migambi yabo y'iterambere kugira ashobore kugwira, kugira ngo bashobore kugwiza ibikorwa byabo, hama nabo barunkemwe amahera bazoca basubiza ba bantu bari bazanye ngo nabo batere imbere. Isoko ry'imitahe rero novuga ni rihuza abo bantu babiri, abantu bakeneye amahera n'abantu bayafise. Mu bisanzwe wari kwishura neza ico kibazo, ni urwego rw'igihugu rwitwa Autorité de Régulation du Marché des Capitaux. Ntaco ngongira rujejwe gukurikirana ingene mukora. Urwo rujejwe nigo ruri hejuru ya twese, ni nago rutanga icizere n'intumbero y'iryo soko y'imitahe. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza. Ukubaho neza no kuba ahantu heza. Ukuba ahantu heza bituma urota neza, indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe, none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza? Ibi rero hari uwabimenye kare, maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore. N'inzu nziza igezwe iri mu rupangu rwiza cyane, ishobora no kwakira umuryango wose, ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza, umutekano waho wizewe amasaha yose. Kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi, kuko barabateguriye yindi nzu bita annexe, nayo nyene ikwije vyose bikenewe. Ngaha uzoza na valizi yawe yonyene, kuko ibindi vyose vyankenegwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha, hepfo yo kwanica yezi kugindwi, aha kayaga katanganyika kaguca ijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga. Akamenyetso guteranya rimwe, 38, 368, 911. Ubaheza ukarota neza. Nigo ruri hejuru ya twese, ni nago rutanga icizere n'intumbero y'iryo soko y'imitahe. Hagaca haba rero nico bita la Bourse du Burundi. Iyo bourse rero niryo soko, niryo huriro. Niho hantu rero abo bantu babiri baca bahurira. Abo bantu naho bahuzwa, bafatwa mu mugongo na Banko naho nagira nzinyine. Voilà. None iryo soko hari abafise amafaranga, hari n'abayakeneye. Ego. None muri abo bose Bankobu yicejwe mwiki? Bankobu Capital, reka manze mvuge iyo yavuye. Bankobu Capital ni novuga nti yavyawe na Bankobu nkuru. Ego, novuga nti n'umwana wa Bankobu nkuru, mugabo yigenga, kuko nishira hamwe ukwaryo. Ni banque d'investissement ukwayo, inafise n'impusha zayo zigenga, no kuvuga uruhusha rwa Autorité de Régulation du Marché des Capitaux, ariyo ARMC, ikagira n'uruhusha rw'ico bita Bourse du Burundi ya soko. Twebwe rero dufise iyo Bankobu Capital iri ngaho kugira ngo iherekeze wa muntu umwe, bamwe bavuga bashaka amahera, bariko barondera amahera bakaja kuyarondera kuri bourse, naba abantu bayazanye. Bankobu Capital iherekeza umwe wese muri abo, kuko n'ibintu usanga bigoye, turi mu byo bavuga mu Gifaransa ngo marché professionnel et technique. No kuvuga kenshi harimo ibintu byinshi bituma
hategeza kujamo umuntu wa gatatu kugira ngo abasigurire iby'amato ingene ibintu byunguka ingene ibintu bikoroka biduga niyo rero nico tuje n'umufasha n'umuhuza w'abo bantu babiri kugira ngo bashobore kumvana hama bizerane kuko twebwe tuba tuzi icumwe akeneye n'icunda akeneye ego ariko kenshi icumwe akeneye ubundi ntabakizi ego turi ngaho kugira ngo tugire ihuriro kandi ivyo bintu birafasha kuko uca usanga n'ayo mafaranga igiciro cayo giciye gikoroka igiciro cayo giciye gikoroka siko napelo coût de l'argent kuko turi ngaho kugira ngo dukureho inzitizi zose zashobora kuba zihari kugira ngo abo bantu babiri bahure ego none gale numvise ko Banko Bu Capital uko bisiguye ntahihuriye na Banko Bu ya kera twari tuzi naho wavuze ko ari umwana wayo n'umwana yasohotse ego none muri ivyo byose Banko Bu Capital kibikora gute ibahuza gute uko kuntu niho nkeneye nyene abariko baradukurikirana batahure murakoze dufise ibisata bine novuga kugira ngo dushobore gukora ivyo twiyemeje no kuvuga turafise igisata twokwita trading no kuvuga ni igisata kiza guhuza ba bantu bakenera amahera n'abayafise kuri bourse ego aho rero kuri bourse nababwiye ko ari yasoko ni yasoko ni hamwe turemera ni hiremera no kuvuga rero ico gisata citwa trading kijejwe guca kirabati okay hari umuntu hari kintu ntavuze mbwa nibaza ko noca mvuga kigire ko ntaco ego no kuvuga kugira ngo abo bantu babiri bahure hari ibintu bita novuga biragoye muraza ko murantunga turagerageza ibintu by'ubutunzi biragora kuza turabivuga mu kirundi mugabo iyo abo bantu babiri baba bafise hari ikintu kiri hagati yabo citwa les valeurs mobilières les valeurs mobilières ni ivyo bita les actions ni ivyo bita les obligations ni byo dukoresha kugira ngo bamwe bahanahane ubutunzi bafise ni kugira ni byo dukoresha kugira ngo bamwe bahanahane imigabane bafise bahanahane iyo mitahe n'amafaranga ugize neza kubivuga no kuvuga rero ico gihe abo bantu umwe araza ku isoko ati jewe ndafise amahera none mu mpanuye iki kugira ngo aya mahera anje atere imbere natwe tuti okay uzi n'inkuru hariho ishira hamwe riri ngaha rikeneye ryagize ico cita emission des obligations no kuvuga ryashize ideni riko rasaba ideni yashize ideni ku isoko rishaka gutora ideni ati rero wewe ingugure ucugura iryo deni kugura ideni no kuvuga iryo shira hamwe rirandika ati ndemeye ko ndagufitiye ideni kintu nk'ico ingu ideni nakara yakeneye aguma yikorera umugambi hama akeneye amahera bagaca wowe ufise amahera ugaca uyashiramwo ukayashiramwo nk'ideni ni ukuvuga ko uzoburindiriye ico gihe nta kindi kintu uzoburindiriye wewe nuko bazokwishura iryo deni ryawe n'inyungu yawe ego inyungu kandi mugenda mumubari inyungu agenda yizi agenda avuga ati jewe nzoba ndindiriye aya naya mwatoye amafaranga nawe kuri aje gukora umutahe wiwe nawe nyene agenda azi inyungu azotanga azogenda azi inyungu azotanga agaca agenda agakora abo babiri mugaca mubumvikanisha bagaca bumvikana bagahana amafaranga ego cane ivyo navyo bica bibera kuri bourse kugira ngo rero abo bantu babiri ntibazoguma barabana ngo umwe ngo afitiye amahera naka hari ico bita titrisation no kuvuga ko rya deni ntituzorindira wa muntu yakira rya deni nihagera ko umwe yatanga amahera ashobora kuyakenera vyihuta ntazoja kumubwira ngo wewe ngo watangana nagwaye amahera yanje ngo ngusubiza oya ico gihe azoca afata ca gipapuro yamuha agitware kuri bourse akidandaze no kuvuga azovuga ati jewe azoca ayagura hari undi azoca acakira azoca avuga ati naka yaragufitiye 1,500,000 yayo yagusubije mu myaka 15 inyungu ari ntaco wewe niba udashoboye kurindira akira ndaguhenda gukuremo jewe ngumane rya deni hama rizohereza inyungu kure mu nyuma ubwo usanga rero ivyo biroroheje uruje n'uruza rw'imitahe kuko umwe yatanga ntazorindira ca kiringo kugira ngo aronke inyungu oya igihe azoyakenera azoca agenda kuri bourse ati buriya bwose naratanze amahera ku myaka 10 mugabo je hari ibimfatiriye ndakeneye amahera atizana ca gipapuro ca gipapuro bourse gace gishira ngaho ati hari uwundi yarakeneye kugura ideni kandi ati acagura ico nyene
uvuze ngo kugura ideni hari abadatahura uvuga uti hari uwundi yarakeneye amafaranga hari undi yarakeneye amafaranga ayo mafaranga nayo akeneye uwayaha afise uwayaha akeneye uwayaha iyo deni ayo mafaranga nayo yari ideni ry'uwundi muntu yego uvuze ngo kugurisha ideni bisha bigora kumva mugabo ico twobwira bene gihugu nuko umuntu azoba afise uburyo ntaze yitinye azoza muri Banque Ubu Capital hama natwe tumugendere muri bourse tumuronderere ahantu uwundi nawe akeneye ayo mahera ashobora kuyakenera mu buryo bubiri ayashobora kuyakenera avuga ati jewe ndafise ishira hamwe mugabo kugira ngo nduze umutahe nshatse kugurura umutahe ni haza umuntu yinjire nawe abe nyene mutahe wawundi nawe ati okay namahoro ndashizemo umutahe uyo rero azoba bazoba bavuga ngo azoba asangiye akabisi n'agahiye n'uyo muntu wanyeneshira hamwe nukuvuga mu wamunywanye nimwahomba muzohomba mwese nimwunguka mungukira hamwe ico gihe nijo bita ma action none byo guhomba birimo gare ko abarundi uko ndabazi yumvise harimo guhomba cagira gutya ati aho rusinza ndavyumva cyane mugabo iyo umuntu yuguruye umutahe canke iyo umuntu yuguruye ishira hamwe ategeza yajugura kugira ngo yunguke mugabo birashobora gushika no guhomba birashika mugabo natwe turi ngaho kugira ngo ntibishike ivyo bintu niko kazi kacu zo kuraba ico bitara gestion de risque tukaraba ibintu bishobora gutuma adahomba mugabo mwumve neza yuko uyo muntu yinjiye yatanze ayo mahera kugira ngo yinjire mu mutahe naho musangira ugufa no gukira mugabo n'ubundi buryo bundi bukuntu yo kwinjira yotanga ayo mahera yiwe ni bitwisi deni ni bitwisi les obligations ni bitwatandukanije n'ivyo bita les actions ko les obligations ico gihe avuga ati je dusangiye akabisi gusa avuga ati je ndakuzaniye amahera agahiye reka tuvuga agahiye yego ati jewe nzanya amahera ico uzoyakoza ndakibona mugabo ntavyo guhomba uzonyungukira je nivyo twumvikanye ko uzonyungukira sinshaka kwinjira mu mutahe wawe ntibindaba wenda guhaya amafaranga wowe ukeneye amahera akira amahera hama uzonyungukira ico gihe natwe kugira ngo wa muntu agire icizere urya azanya amahera kugira ngo agire icizere nababwiye ko banque d'investissement iri ngaho kugira ngo ikure ubwo buntu bwose zo ntambamye zo kugira ngo abo bantu babiri bahure natwe cyo turondera harizi ubundi buryo bita amagaranti n'amakontre garanti dushira muri wa muntu yashize ideni ku isoko kugira ngo wa muntu nawe yaryakiriye azagira amahoro hamwe niyakenera amahera wa wundi nawe adashobora kuyamuha ayo magaranti cyo bitare contre garanti zishobore guca ziriha wa muntu yashaka kwiviramwe ati je nubundi twafana ideni nta kindi ni nyungu kandi umwanya wanje urakwiye ico gihe rero nawe ntamenya yuko nayo mahera ntamenya niyo yavuye twebwe indani tuba tuzi ngene vyagenze tuba tuzi yuko uyo muntu yashize ideni ku isoko harimo ibintu dushiramo kugira ngo ejo adashoboye kuriha hari abandi baca bamurihira yego hari ama assurance canke ama contre garantie yego niko kazi rero ka banque d'investissement kugira ngo abantu baze bahure neza wa muntu yatanze amahera ngo yungukigwe agenda ari amahoro agenda afise amahoro turanamwereka tuti ejo ni wakenera amahera hari ico bitare garantie de remboursement au premier appel no kuvuga ko ico gihe azofise amahoro yuko ejo ni yakenera amahera yiwe tuzoyamusubiza yego ni igihuriro rero tugerageza korosha kugira ngo abo bantu babiri baronka ahantu hakwiye bahurira kandi bashobore guhuza amahera yego bari ko rambwira umva numvise umengo ngo inkingi ya mbere iyo ni inkingi ya mbere dukora inkingi ya kabiri nito byo bita gestion d'actifs no kuvuga no gutunganya ubutunzi bw'abantu baje kutwitura abantu baje kutwitura naho nabo bene gihugu tunavuze bafise amahera wadandaje itongo waguye ku mahera wagurishije inka impene agatongo hakuyashira mu ihembe uyo araza tukamwereka uburyo bwiza bwo gushobora kuyagwiza hari uyo hakaba nayo mashirahamwe manini ajejwe novuga nko gutunganiriza kazoza kabene gihugu abo rero mu kazi kabo baregeranya amahera y'abene gihugu nk'abakozi dutanga fond de pension complémentaire fond de pension ama assurance vie muragenda mugashira mu assurance abo nabo kugira ngo mu nyuma baze babahe
amaze kugwira ageze mu zabukuru n'akarorero gasanzwe ego nukuvuga umuntu yinjiye mu kazi afite imyaka 30 azokotiza imyaka 30 gushika kuri 60 ayo mahera azokotiza akeneye kugwizwa kugira ngo aza yaronke agirica mu marira akwiye kuko nimba azoba yakotije ibihumbi 100 hashize imyaka 30 mukamuha bya bihumbi 100 nyene ntacazoba yungutse azosanga atanace kimaze ntacazoba kimaze ayo ma assurance rero ama assurance vie ayo ma fond de pension za INSS zande acazana ayo mahera agaca ahura n'aya mahera y'abene gihugu wa muntu yagurisha itongo yadandaza inka tugaca tuyashira mu kintu c'igikono kinini ico gikono rero nico kiba kijejwe bavuga ikigega nikigega niko no bivuga gica gituma rero ico kigega turabahamagara tuti nimushiremo amahera hama amahera azobungukira ku rugero rungana gutya ego ayo mahera rero natwe rero tuca tugenda kuraba abayakeneye rero ati rero buriya bwose ya sorosoro igwirigiye yego yagiye muri ca kigega iki kigega harayangana uku namwe mashira hamwe abayakeneye naho hace haza igisata ca kane dukora ca gatatu mwumvise yuko ari ugushira amahera hamwe yaba abantu tukaca tubemerera ati muzokunguka twegeranije tukaca tunabemerera ati muzokunguka to ingana gutya tukaca tugenda rero kuri ba bantu bakeneye amahera nico gisata ca kane novuga tuti amahera yabonetse kandi amahera ku kiringo kinini ni nayo nibaza karusho banki d'investissement zizanye kuri marché y'u Burundi nugushobora gushira hafi amahera y'umwanya munini kuko abo bantu bandi rero babakenera amahera babashaka gushira hamwe bashaka gushira kubaka amahinguriro kubaka imigambi minini itwara amahera menshi ugasanga rero muri banki commerciale dusanzwe tumenyereye ayo mahera ntashobotse aboneka kuko n'amahera y'umwanya munini myaka 10 myaka 20 myaka 30 ayo rero nta handi uyakura utayakuye muri babandi bakenera muri ca kigega caba abantu bavuga ati twengeneye inyungu mu nyuma hama rero tugaca tukaraba imigambi yabo tukavuga tuti irigwa ego kuko ico kigega ntupfa kuza kuyora gutoramwo ico kigega ukuntu kiba cubatse uravuga ati uzoza gutora ngaha azoba akwije iki ego hama bisigura ko umugambi rero mubanza kuwiga neza mukawuca hirya no hino umugambi turawiga tukawutosora tukaraba ko vy'ukuri uyu mugambi uzoshobora kugarukana ya mahera ego hama tugashiramwo n'ibindi byinshi novuga nti harimo ubuhinga bwo kugira ngo nejo hagize ikiba habe hari ico bita ama contre garantie atuma ayo mahera mu gifaransa ngo kiri preuve kiri neje hagira igihinduka hagira icogira haduga hamanuka amahera y'abo bantu aboneka ego naho rero ibyo muri finance biryoheye nuko ni kugira ngo icizere caba abantu babika amahera baryame basinzire bazi ko amahera yaba ari mu mutekano ntangiye bazi ko ari mu mutekano bazi ko ari ubuhinga bwinshi bwashizweho kugira ngo ayo mahera ntazahombere hari ego hakaba rero harimo rero abo partenaire dukoresha bazana izo contre garantie ego zikagarantisa ko wa muntu yaje gutora amahera buriya bwose azoyasubiza mugabo rero ndagwenda garutse nabo bantu baje gutora ayo mahera kare muri banki bisanzwe kare bazana ico bita ingwati bakazana inzu mugabo rero uko iterambere mu bintu by'ubutunzi rigenda riraduga nuko simpaka ngo ubufise ingwati ushiramwo ngo uronke amahera garanti ya mbere harya nukuntu umugambi umeze ico bita la gouvernance la transparence ingene ukerekana ico bita amabila no kuvuga bya bintu byerekana umwaka wose ingene wakoze ingene byagenze ukerekana yuko uri kurakora ukerekana ko ata bintu byo mu kinywa bibihari ukerekana ko kuri amakori y'igihugu ukerekana yuko abatwara igishirahamwe ryawe ico bita la gouvernance hariho ubujejwe iki hari ahantu henshi usanga
ujejwe kontabilite ari wajejwe ivy'abakozi akajejwa no kuja muri izine ivyo ntibikunda yego kuko uko ikintu cose gikora uwacize n'ukigenewe niko aba ashikana ku mwimbu neza ivyo byose turabiraba ni intunganyo yishira hamwe ni nayo garanti ya mbere hajya mu bisanzwe umuntu ariko arakora umugambi uravuga ati ujya muntu ukuntu yitunganije azotegeza gutera imbere mugabo iyo ntungano ntikwiye barayitwereka bakavuga ati twebwe turitunganije neza amabina turayafise turadeklara turarikora rya leta mugabo ntibiba binakwiye n'ivyo turasubira tukongeramwo izindi contre garanti kugira ngo tworohereze wa wundi yazana amahera mwibuke tuguma tugaruka kumwe yazana amahera tundi muca mwongeramwo n'uduki nivyo bita ama contre garanti ni ukuvuga nk'ubu kugira murabe ko ayo mafaranga yiwe atazononekara cyangwa ahombe kugira ngo turabe ko atazohomba kugira ngo duhe icizere wa wundi yatanga kugira ngo ajye amasinzira ivyo navyo n'amamontage tugira turafise izindi shira hamwe dukorana nazo zijejwe gukinga aho hantu yego kuko muri domaine y'ubutunzi umuntu wese agenda arakora novuga nti specialisation yego kugira ngo afashe kugira ngo umugambi munini wese n'ubuhinga bwiwe cyane gose rego hari rero de société zijejwe gutanga izo contre garanti zije kuraba ati okay uyu muntu naho yitunganije neza reka nshiremo contre garanti ituma wa muntu yatanga amahera niyo yakenera ejo canke mu isogonda ubu nyene aca yaronka ego kuko nico cizere gikomeye harya muri finance hagaze icizere nta kuntu ujya muntu azoshovuga ati none nina yakenera za mu ndwi zibiri oya nukuvuga ko igihe avuze ati ndayakeneye iryo segonda nyene ayo mahera acaboneka ni naho nundi azavuga ati urya yabitsa amahera ko inyungu iguma ihindagurika oya inyungu ntihinduka inyungu turazumvikanako ego kuko nuriya duhaye kuba yazanye uno munsi ego inyuma y'indwi imwe canke ukwezi kumwe agaca yakenera ego agaca agaruka ati mpaya amafaranga yanje ndayakeneye ego cane wumva arico kimwe n'uzorindira nk'imyaka 5 aho inyungu ntiba yahindutse ni ukuvuga ko niwe yatoye yuko hakuyatora ku mwaka yatora ku minsi nganuko ico gihe urumva ucugabura muba mwavyumvikanye no muba mwavyumvikanye uba wamweretse uti aya mahera azoronka inyungu yatwaye kundwi niwe yagumana ku mwaka nitwayagumana ku mwaka naya niwe yatwara inyuma y'amezi 5 amezi yego inyungu izogabanuka yego aho biratandukanye nuko twomuhindurira ko cibitari todente yego nuko nta kandi kantu hariko numvise umenga muranabaherekeza abo bigoye kwiga iyo migambi mukagira ego cyane abafasha kuyiga neza cyane mukayisusura twari tukiri ku gisata ca kabiri tujeje gutunganiriza abafise uburyo ingene bobugwiza cyane ingene bobugwiza neza hatagiyemo risk nyinshi tutagiye gushira mu bintu kuko urumva ico bita risk sinzi ingene no givuga mu kirundi mugabo hari abantu bemerera abantu inyungu ndende no kuvuga iyo nyungu ndende kenshi yamijana no guhomba ego uko wemerera inyungu ndende umuntu uko nawe utazoshora kuyishikako ugasanga nabemera ubuki bategeka ni uko nyene twebwe rero turi ngaho kugira ngo tubereke ati ego amahera muna yafise mugabo inyungu ishoboka ngiye ntihagire uzokubwira ngo vya bindi ngo nzokunyunga inyungu nene turabimenyereye muri iyi minsi by'ibirimba n'ibiki abantu baza ngo ngushungukira ku kwezi bijya bintu sivyo kandi duhishije ni banki nkuru yarabivuze ego twe turi ngaho kugira ngo rero duhe abene gihugu uburyo bwiza bwo gushobora kugwiza amahera yabo mu mahoro uzi neza ko inyungu yawe uzoyironka ubwo rero bwa buryo bwa kabiri novuga nti niyo activity ya kabiri igikorwa ca kabiri igikorwa ca gatatu naco nukuronderera uburyo abo bantu babukeneye abo bantu bashaka gushiraho amashirahamwe amahinguriro abadandaza abagwizatunga kugira ngo baronke amahera maremare yo ku mwanya munini imitahe minini kandi itavuna kuko ubu ugiye muri banki ati impa imiliyaridi 10 miliyaridi 20 zimpe ku myaka 2 nukuri ico gikorwa wokora kugira ngo mu myaka 2 ube wungutse ntaco mbona mugabo mwibanki bo yaronka mwibanki bo yaronka mugabo urumva ico gikorwa na
barayaronka mugabo bakayaronka nta gihari mu majambo make muri banki bayaronka mugabo yaguha ku mwanya mugufi yego twebwe natwe rero igikuru nuko baronderera amahera ku mwanya muremure kugira ngo ntibibanige ntibibavune kuko urumva uri gutangura umugambi mushasha cyangwa uri kugira wagura ishirahamwe ntibibabe bikuvuna uri urishura ideni ikigora rero abagwiza tunga nukuronka ayo mahera y'umwanya muremure yego kuko kenshi baronka amahera y'umwanya mugufi ugaca usanga bari ko bagwana na banki kwishura ideni no kugwana no gukora kugira ngo byinjire benshi bagaherera ngaho oye ugasanga byose barabuze ico bafata n'ico bareka twebwe rero ico gisata ca gatatu nugira ngo tubaronderere ya mahera maremare aba mu madovize aba mu marundi naho nyine nagiranze aba bantu uri kuravuga babagwiza tunga hariho amafaranga yo kugura amamashini hanze canke ibindi byo musanga bataronka ngaha bica bisaba ya mafaranga mva makungu amadolari canke amayero mu gihe abantu numvise amahera mwegeranya muri ca kigiga twavuga numvise bose ari abarundi none ayo madovize bazoca bayakura he mu bisanzwe umugambi nababwiye turi ngaho kugira ngo twige iyo migambi kenshi umugambi ukogwa n'amahera ajanye n'ico ugiye gukoza ayo mahera bisigura yuko hari amahera usanga akenerwa mu marundi kubaka izo impome amazu kuriha abakozi n'ibiki byose kugura ibitoro bisanzwe nivyo turabaronderera tukagira ico bita ama plan de financement tugacisha mu mabanke asanzwe ari ngaha anye canke tukarondera duciye muri za fonds d'investissement bya bikono binini tukayabatorera ngaho mugabo haraya rero akenera kugira ngo y'amadovize ico gihe naco turafise aba partenaire bo hanze abo dukorana bo hanze amabanki yo hanze ashobora kudutiza amahera mva makungu hama ayo mahera twebwe ico turaba ni binababwiye turaba umugambi w'uyu muntu tukaraba yuko uyu mugambi nishira hamwe rizoshora hanze hazovamo ayo madovize ayo madovize ashobora kuboneka mu gushora hanze nta kibuza ko izo banki zo hanze ziduha amahera yego ziduha amahera ngo natwe duhe abo bantu tuba twaraganiriye turafitaniye nabo n'ubuziza ziriho tuja twaraganiriye twaragiraniye n'imigambi ku buryo bavuga ati mwebwe nimwe mubona isoko yiwanyu ingene imeze nimwe mubona isoko yanyu nimwe mushobora kuraba ico bitaro risk mukavuga ati turabizeye turabahaye amahera namwe nimurabe ko amahera tegeza kunguka hama natwe tukabaha amagaranti tukabaha ama contre garanti ico gihe rero aya mahera caboneka tugashobora kuba yaha babagwiza tunga bakagura ama machine bagashobora gukora hama bagashora hanze bashoye hanze igice cayo bashoye ko hanze niyo dukoresha kugira ngo dusubize babandi baduha amahera yego nababwiye ngitangura yuko banque d'investissement iri ngaho kugira ngo ihuza abo bantu ikuri ntambamye ziba ziri hagati y'abo bantu no kuvuga nk'ubu unye ni hagati y'uyo mugwiza tunga n'izo banki zo hanze yego ntibazinanye mugabo mwe murazinanye abazwi ni twebwe ni banko ico gihe tuba turi ngaho rero kugira ngo duhe icizere abo baduha amahera bavuye hanze yuko amahera azokoreshwa neza duhe icizere duhe umuco uyo mugwiza tunga ashaka ayo mahera mugabo turabanza twaraba imigambi yuko imigambi ihagaze neza itomoye azoshobora kudandaza hanze akagaruka ayo mahera nuko rero n'abantu baba bashaka kugira ayo mashira hamwe amayizine n'ibiki byose bakora imigambi bazi neza yuko nibashora bazogarukana amahera hama twacagutsayo ayo dushobora guha abo bantu bo hanze yego ale ndumva ingene mubikora nagomba kugaruka hariho abantu mwavuze babo usanga bafise amafaranga bahanahana nka bamwe bo mu birimba canke abandi bahana amahera bisanzwe mu mashira hamwe bajya nabo nyene barimwo kumwe numenga ajya amahera bahanahana nayihuta nko ku kwezi mu misi ngahe bajya murabashiramwo bigaca bigenda gute mu bisanzwe mwavuze ko amahera bitagoye kuyakurayo ntibigoye cyane kuko bya bikono nababwira bya bigega byakira bose byakira babandi bajeje gutunganiriza kazoza abene gihugu nka ya maison d'assurance bikakira na babene gihugu nukuvuga ubu unye wa mwene gihugu taxi vero taxi moto uvuye gushora ibiraya akagira umwimbu azanye
ntibigikenewe ko yashira mu ihembe canke ngo yashira mu matera oya naho ari barabitsa mugenzi we canke ngo arabitsa mugenzi we atakare niho nariko nabaza bagende gushika aho baja kwanikira amahera n'ibiki byose kuzuba ivyo ntibigihari ntibikibaho ni ukuvuga ko ivyo bigega biri ngaho kugira ngo vyakire amahera n'amatoyi ivyo bintu rero biri ku mugambi uhanitse cane ku buryo uwuzanye muri yaridi muri ico kigega n'uzanye ibihumbi 100 bose baranga aronka inyungu imwe aronka ico bita to nabivuge neza byumvikana urugero rw'inyungu rumwe no kuvuga ko muwamungana kiretse ko batazanye imitahe ingana ntibazanye imitahe ingana mugabo ca giciro c'inyungu ni kimwe uzana ibihumbi 100 canke uzana miliyoni 100 ivyo rero ni vyiza kugira ngo abene gihugu bose ya mahera kuko urumva ubunye hari ibintu abantu batabona urahura n'umutama ashoye inka mugabo mu maso hajya ntushira mu mutwe yuko ashoye miliyoni 10 ayi inka zisigaye zigugwa ayi inka zisigaye zigugwa no kuvuga ko harya ariko ashorera wewe ubona ati n'umutama ashoreye inka mugabo agarutse ariko aherekeza miliyoni 10 agarutse umuntu aramutama n'urugoti ariko ritahira n'inkoni mugabo ntubuzi ko harya atekeye miliyoni 10 alors ayo mahera rero acha twara mwihembe kabika ubu ntibigikenewe azocaza akayashira iwacu kugira ngo amwungukire mu kurindira ko mu mutama azobona ikintu azokoresha ayo mahera ivyo ndabivuga ku nka ndabivuga n'ubushoye ikivumvu c'ibiraya c'itomati unye urasanga kiri ku 200 200 ico gihe rero umuntu ashoye ntubona mu maso yuko yikoreye 500 agarutse ubumenga n'umuntu ari ngaho uvuga ku ifundo ry'ujya mukenyezi haba hari 500 tuba dukeneye rero ko uyu mukenyezi acagumana kuri umufu kuri iryo fundo yatemberana arayata bakamufatira mwibarabara bakagira gute ico gihe rero no kumutunganiriza ku buryo aronka aho ashobora kubika ayo mahera mu mutekano kandi yakeneye ejo agaca yaronka ndasubiramo cyane ico kintu kirakomeye ayakeneye ejo agaca yaronka kuko bihagaze kuri confiance kukwizera ego umwene gihugu ategeza kumva yuko ejo yakeneye ayaronka mu mahoro menshi urumva rero akona karusho novuga nti kazanywe n'ibi bintu bya marché des capitaux by'isoko y'imitahe akona karusho ka mbere kumwene gihugu arengana nuko ashobora kubika unye tarinze kuja guhendwa na babantu jomba ngo yagiye muri Zambia canke yagiye he bagiye batwaye umwimbo wabo wose aho ni kubene gihugu ego kubato bato kuri ayo mashirahamwe nayo urumva yuko bararonsa aho bashora imitahe cane bararonsa ingene bazogwiza ya mahera bahabwa n'ababene gihugu bandi kumugwiza tunga nawe yahora agwana asubira arondera ingene yoshobora kuronka ideni y'umyaka 10 myaka 20 ubu kiravuye mwindura agwana urazi yuko ubu turi mu iterambere turi mu higanwa hari amahinguriro menshi mu gihugu hagati ariko arajaho akenera amahera mugabo gasanga babahaye amahera y'imyaka 2 imyaka 3 ubu rero bararonsa ahantu bazora baronka amahera y'imyaka 10 15 20 ego kubene igihugu gwitice umuntu birumvikana kubagwiza tunga naho nyene birumvikana mugabo muri rusangi mu gihugu naho akarusho kazoba kahe mu gihugu kubene igihugu mwavyumvise kubagwiza tunga naho nyene mwavyumvise ku gihugu tuvuye nko ku makomene amakomene ubunye kwitekuri bagenga barafise ico bita autonomie de gestion bisigura yuko ubunye baremerewe gushobora kurondera amadeni gukora amadeni ku isoko ry'imitahe ku isoko ry'amahera no kuvuga ko ico gihe ikomene icifatwa nka societe no kuvuga irafise imigambi yayo irashobora gutunganya imigambi y'iterambere ikaciza iwacu kugira ngo tubaronderera amahera muri ca kigega ego cane ku myaka 10 inarenga washaka kuko uravye amakomene akenera imigambi minini akenera kugira ico bita gutunganya amazi gutunganya imiyaga nkuba gutunganya gusukura amabarabara kugira ico bita amabatware kugira amachambre frigorifique ivyo bintu byose n'imigambi minini
y'iterambere muri rusange kandi ikenera amahera maremare ikenera kuvuga ati okay twe turarondeye amahera kugira ngo twubake isoko tushire isoko rya komine na mahera tuzoshobora kuyishura mu myaka yiteza imbere myaka 10 20 ico gihe rero bahiriwe bahishije kuko bazoshobora kuronka amahera kuko urumva bobo ntibigoye ivyabo kuko barafite amataxe baronka amataxe baguma batoza amataxe ico gihe rero biroroshe hako bogenda muri banki isanzwe ngo batore imiliyaridi 200 ku myaka imyaka 2 ntibikunda ntiboshobora kuyishura boyishura bibagoye cyane kandi alors que bashobora gushobora kuyishura ku mwanya munini naho rero je nibaza yuko umuntu yobahamagarira gukora iyo migambi y'iterambere ku makomine iyi migambi yacu nako ndavuga yuko kubene gihugu kumenye n'igihugu atembera ari ngaho biramufasha kumugwiza atungo biramufasha mugabo cane nko ku makomine muri rusange amakomine ubu afise ico bita autonomie de gestion afise iteko ribagenga rituma bashobora kurondera amahera ku isoko y'imitahe bashobora kurondera amahera mu mabanki bagatunganya imigambi yabo ugiye kuraba rero imigambi y'amakomine usanga muri imigambi minini imigambi ijejwe guteza imbere abene gihugu ugasanga ni imigambi ijejwe kuzana amazi iterambere rusangi ukazana umuyaga nkuba kuzana bimwe by'amashanyarazi ivuye ku zuba kuzana ama chambre frigorifique yo kubika umwimbu voilà canke ama abattoir ibintu nk'ivyo kubaka amasoko ivyo rero ugasanga ni ibintu bikenera amahera manini amahera menshi kandi ku mwanya munini ico gihe rero muri bintu byacu niho bica byorohera bazoshobora kuronka amahera bakoresha ku mwanya muremure bashaka kandi tabavuna nababwiye bya bikono biri ngaho kugira ngo bitange amahera yo ku mwanya munini ico gihe rero ico tubahamagariye ni ugutangura gukora imigambi kubaka imigambi bine bita business plan kugira ngo iba ari imigambi myiza yerekana ati dushaka amahera ngana gutya aya mahera tuyashaka kingana gutya hanye tuzoyakoresha ibi naho atabara umugambi uvuga ngo nk'umugambi wo kuzana amazi ntucukuramo amahera ubwo nyene oya si uzozana amahera ubwo nyene mugabo abene gihugu bazokoroherwa nayo mazi yaje ku buryo bashobora gukora neza hama bagatanga amataxi ico gihe ibiriha abarayo amataxi no kuvuga yuko ntibazoteza kuzana imigambi ngo ivamo amahera oya ni imigambi yose izitunganiriza neza ubuzima bw'abene gihugu muri make abo murazi yuko ivyo ari byose ntibazoreka kuriha voilà ico gihe rero uzobasanga so umuntu uzovuga ngo yahunze so umuntu azohunga abene gihugu bazokoma bari ngaho nibo bakomeye batanga amataxi ico gihe rero izo za conseil communal nizo nibaza ko duhamagariye gukora iyo migambi kugira ngo bakora imigambi myiza ku buryo bazoshobora kuzana imigambi mu Gafaransa ngo iri bankable tubona yuko itomoye ku buryo nabo bazovuga bati twaronse amahera twashize muri ibi bintu kandi turabikurikirana kuko n'amahera twakoresheje twakuye mu mabanke hama n'amahera y'abene gihugu kuko n'amahera y'amataxi yego ugasanga n'umugambi uzo unacunzwe neza ukoreshwa neza hamwe utazogira ngo nivyo abantu barengana gutyo none gale yego ibi bintu ko numva bisaba n'ubuhinga hari usanga hari nk'amanama mpanuzwa cyambo adafisemwe abahinga nkabo bizoca bigenda gute nk'abo batafise abahinga bashobora kubibigira canke n'ingene bibandanya bikora kugira babikurikirane neza ndavyumva cyane ubwo buhinga twe turabufise tuzobafasha nababwiye n'igitangura yuko banque d'investissement iri ngaho ngo iherekeze wa muntu ashaka amahera canke wa muntu afise amahera donc biri mu byo tuzokora tuzobaherekeza tuzobafasha gukora iyo migambi kuko nababwiye ko biri mu byo dukora tuzobereka ati umugambi kugira ngo wemegwe n'amashirahamwe n'amabanki n'ibiki umera gutya hama ni nabo bazovuga ati twebwe dushimye gushira imbere uyu mugambi canke uyu unye mugabo igikuru nuko hari amataxi yo kuriha hakaba hari imigambi y'iterambere yo gukorwa hakaba hari n'abene yo bazovyishimira ico gihe amafaranga cyane yego cyane yego hama muri za nkingi zine mugabo hari inkingi ntumvise neza hari icanyuma dukora navuze ko turi mu bya trading tukaja mu byo kujera amahera y'abayafise
ubutunzi twobafasha kugwiza nababwiye ko dukora n'ivyerekeye kurondera amahera ivyo bita amafinancement kurondera amahera abagwiza tungo bashaka gutera imbere icanyuma naco rero ni ivyerekeye impanuro dutanga mu bagwiza tunga no mu bantu bose baba baje gukorera ku isoko yo mu Burundi no kuvuga nk'ubu hari nk'abantu bava mu mahanga baba bashaka kuza gukorera ku isoko ryo mu Burundi bakavuga ati twebwe ntituzi ingene amashira hamwe bigenda amakori yatangwa gute bimwe bita environnement des affaires navyo tuzi voilà navyo tuzi mwe muca muhababera tuca tuhababera twabwira tuti okay mu Burundi kugira ngo bikorohere nk'umugambi wa office turabona ko wotangura kurondera parcelle terrain ikibanza kironderwa uku canke titi nturinde gukoresha ikibanza panga ibyo bita location umugambi wawe byonyaruka ati abakozi bigenda gucyanya abakozi bahembwa amahera ameze gutya mu Burundi voilà umukozi agoye kuronka turashaka kumukuronkera handi nibiki byose canke ati uwo mukura hanze nibiki byose amakori atangwa gutya amakori aje muri leta nganuku ivyo bintu byose twabibigira ishiramwe rikaza rishika rikora kuko urumva turamabanke turazi ico bita environnement des affaires biri navyo muco tubafasha kugira ngo bashobore ico bita implantation kuza ngo bicare bacumbike neza bashobora guca batangura guca amahera ego ale dutera dusozera kino kiganiro uno munsi ikintu umumaze gukora nk'ubu mwokwiratira hari amashira hamwe muvuga muti iriga baramaze kuza abantu baramaze kuza byifashe gutu no munsi byo mwatubwiye byose navyumvise mugabo umuntu yo kwibaza ati none turumva baravuze none no munsi bamaze gushika kuki hari iki ego cyane ku munsi uno munsi turamaze gushaka ibintu byinshi kuko tubananya dukora ubu ndababwira umwene gihugu arazi afise avuye gushora ikivumvu cibiraya cibitoke arazi neza yuko amahera kuyemo ashobora kuza tukamwereka imitahe ashobora kugura kugira ngo abarabika amahera yiwe ego nababwiye twavuze kare umuntu ashoye inka abashoye abaherekeje miliyoni 5 miliyoni 10 ego ico gihe rero umwene gihugu unye benshi barabibonye kuri za televiziyo muri publicité umwene gihugu twaramweretse ahantu ashobora kugura imitahe kuva ku mahera 100 agashobora kugura imitahe ikamwungukira d'abord ubwa mbere na mbere ikamutuma atagenda muri vya bintu vy'ibirimba byo kubika amahera ahantu atazi ibyejo vyaho ikanamutuma ashobora kuvuga ati ndabitsa amahera mu kurindira ko mbona umugambi urashe ibyo rero ubu birakogwa unye n'abashaka kutwegera turafise ama agence ruguru hose ashika 60 na urumva unye uwo dukenera ntiyobora hadukura ahantu hose tukiraho nyene ego cyane biga uwo bakenera aza kuri bankobu aja muri bankobu ruguru aje nababwiye ko bankobu capital no mwana wa bankobu no kuvuga urugo rukuru naho yasohotse urugo rukuru ni bankobu n'ama agence yabo n'amagishe yabo vuba tuzonabishira kuri inoti ku buryo umwene gihugu aje gushora ikivumvu cibiraya aje kwinjiza amahera acashira kuri inoti hama agashobora kugura akashobora kugura ya mitahe akabika ati jewe naguze imutahe nawo bise kandi ikintu gikomeye no kuvuga cane nko kuba abantu bagwiza tunga babaye bibagora kuronka za ngwati hama avuga ati jewe ndumugwiza tunga ndafise iduka kuri ahantu mu ruguru mugabo birangora kuronka ingwati no twara muri banki no kuvuga yuko afashe aguza ya mitahe cyo bita ma bond trésor akagura iyo mitahe ni mitahe ashobora gutwara muri banki nk'ingwati kandi ho biranoroshe cyane kuko urumva arashoye ibintu aguye ku miliyoni 50 nuvuga ko ico gihe sico kimena zanzu azana tukabanza kuyiharura amano tukaraba ati inzu yubatse gutya eje zombomoka oya azanye ngwati y'umutahe yaguze nukuvuga ni namahera namahera nubwo nyene cyo tumuharurira turasha turaba umugambi kumeze neza amahera cyo tumuha mugabo bimwe by'amazu uraraba ati inzu ni kuri centre iyi nzu no igurisha yo twara ngahe canke no igurisha mu myaka ingahe biragoye ivyo rero agiye kagura iyo mitahe iramungukira
kandi agashobora kwitwara muri banki bakamuha garanti. Nato yitwara muri banki wacu, banki yose yotwaramo baramuha ingurane bakoresheje izo garanti. Umuntu yaje kuri iyi soko arasubira kurondera kuja muri banki nagira isoko rikaba ari iryo nyine. Urumva iyo soko irimo ibintu byinshi. Nk'umune ko ndavuga umukomersa aba yabaye adakeneye we akabaje aje kurondera ingene abika amahera. Kare mwumvise ko navuze kubagwiza tungo navuze bamwe banini bakenera amahera maremare. Ngwa kuri uje mukomersa aba yabaye nawe tumuha uburyo bwo gushobora kuziganya amahera yiwe canke wa mwene gihugu. Tumuha amahera y'uburyo bwo gushobora kuziganya amahera yiwe akayagura imitahe. Iyo mitahe nayo ikazomufasha ikamufasha kubika amahera. Ari umukomersa naho canke umwigisha canke biki mu fonctionnaire ikamufasha kuja muri banki nayo isanzwe kugira ngo aronke deni. Kuko ico gihe barakunda kuvuga muri banki tizana inzu izo zana titre. Ndabamenyesheje neza yuko rero ayo mitaha aguze ubu niyo mazu kuko ibana yikungukira. Hari n'igihe usanga ufise inyungu irusha n'igi mupanga yaguha. Urashobora kuvuga ati okay ndafise 1,500,000 nkaraba inzu no kubaka ngwinzanire rwaye ukaraba uyashize muri kugura bond trésor muri ya mitahe n'ibiki byose ugasanga inyungu ronka nta namwe ihuriye naho uyashiranga naho ukubaka inzu ngo ushiremo wa mupanga yagoma akugora n'ibiki byose atatuze ko kwazona kuri ugasanga na yanzu hagutwara ya titre muri bank baguma barabati wapi karabasasi sinziza canke ngahantu nta bantu barengana iyi nzu ntiri kuri centre wa mutahe wagura waciye kubera ingwate niba harura kabiri mu banki yubonye avuga ati iyi niyo ngwate ikomeye. Yego urumva rero hari ibintu byinshi ku muntu wese ari umwene gihugu mutoyi ari umukomersa wo hagati ari umukomersa munini bose baratinda bakaronka. Ale hakaba takindi mwongera ko tubashimire kubona mwatutije kano kanya. Murakoze tuzokoma tuza kugira ngo dusigure imigambi myiza yoshobora kutunganiriza bene gihugu kugira ngo nabo babandanye mu iterambere muri bukimbona kazoza 2040 2060. Umva natwe turi inyuma nka Bankob. Murakoze. Turi mu kinjana aho umuntu wese yakuza bwizo kwinjiza amafaranga kuko ata amafaranga ubuzima ntibugishoboka. Mbega ko ubuzima bugumye twicare tubiri kuko reka da abaheza amashuri ni benshi ariko abatanga akazi ni bake cyane. Abamaze imyaka n'iyindi nawo birondeza bikanka nabo nisinzi. Ugwaruka rw'abarundi rwafise inzozi nyinshi zo kwiteza imbere ariko amahirwe kenshi akabura. Uyu munsi tubazana inkuru nziza. Hari amahirwe menshi yo gukorera Dubai mu bisata bitandukanye nk'amahoteli, mu bwubatsi, mu bijanye n'isuku no mu bindi bisata bitandukanye. Nawe urashobora guhindura ubuzima bwawe kuko amahirwe tuyashize imbere yawe. Ni Banner Recruitment Agency noneho yanabishize kuri promotion, ariko iyi promotion nizo kwamaho. Dubai nako inzozi zawe zishoboka. Tangura wubaka inzozi zawe ukibishoboye kandi ukibasha. Ni Banner Recruitment Agency imaze igihe ibikorera abarundi mu kubarondera ubuzi butandukanye mu gisagara ca Dubai mu bihugu bitandukanye bya Buraya nka Kosovo, Serbia, Albania n'ahandi. Unipfuza kwiga mu mahanga barashobora kubigufasha. Ibujumbura bakorera hafi ya KCB Bank neza na neze muri galeri iriho irabana na Star Times. Ushobora kubandikira cyangwa kubakura. Bujumbura ni kuri 66 66 23 26. Inyanzarake naho ni kuri 64 44 66 99. Ni Banner Recruitment Agency. Nukabandanye wiganyira ngo ubuzima buzohinduka ryari. Ngaya amahirwe yo guhindura ubuzima ejo ni heza. Agakono zo kwishimikiza mu busaza ugacukira muto.